Inshuti bavukanyi mwumviriza Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, ndabaramukije amahoro ya Kristo, kandi ndabahaye ikaze ngo muze dusome, twongere tuzirikanire hamwe ibi bisomwa vyeranda Ekleziya mawe wacu yadutegekanirije kuri uyu munsi mukuru cane w'umushaha mweranda wa Yezu Kristo. Ivyo bisomwa tubisanga aha hakurikira. Ica mbere ni ico mu gitabo c'umuhanuzi Ezekiyeli, ikigabane ca 34 kuva ku karongo ka 11 gushika ku ka 16. Izaburi yo kwitsa iryo jambo ry'Imana niyigira 22 canke 23 bivanye n'igitabo mufise. Twitabiriza tugira tuti umukama niwe mwungere wanje ntaco nzokena. Igisomwa ca kabiri tukagisanga mw'ibaruwa Paulo mweranda yandikiye abaromani, kigabane ca 5 akarongo ka 5b gushika ku ka 11. Inkuru nziza niyo dushikirizwa na Luka mweranda, ikigabane ca 15 kuva ku karongo ka 3 gushika ku karongo k'indwi. Mukaba muri kumwe na jewe Padiri Gervazi Nibogora, ndi muri paruwase yitiriwe umweranda Leonardo muri diocese ya Edmundston muri province ya Nouveau-Brunswick muri Canada. Ibyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Ezekiyeli. Ngiri ry'umukama Imana yavumereye. Noneho jewe ubwanje ndigiriye kurondera intama zanje ndazibungabunge. Nk'uko umwungere abungabunga ubusho bw'intama ziwe zashwiragiye, niko nzobungabunga intama zanje ndazikuraho hose zashwiragiye ku munsi w'igipfungu. Nzozishwabura ndazikure mu ntara zahoramwo, nzozikoranya ndazikure mu mahanga, ndazigarukana imuhira. Nzoziragira ku misozi ya Israeli, mu bibara no ku misozi miremire iremvye ya Israeli. Niho zizovyagira mu bwatsi butotahaye, zirisha ubwatsi buremvye ku misozi ya Israeli. Ni jewe ubwanje nzoragira intama zanje, ni jewe nzozicura, uko ni ku mukama Imana avuze. Nzorondera iyatakaye, ngarukana iyazimiye. Nzosomora iyakomeretse, mvura iyigwaye. Iyivyibushe igakomera nayo, nzoyihoza kw'ijisho, ndayiragire mu butungane. Iryo ni ijambo ry'Imana. Umukama niwe mwungere wanje ntaco nokena. Umukama niwe mwungere wanje ntaco nokena. Umukama niwe mwungere wanje sinzokena. Niwe mvyagiza mu canya c'ubwatsi buremvye. Iruhande y'amazi adasuma niho azonshikana. Aremesha umutima wanje ubudasiba. Umukama niwe mwungere wanje ntaco nokena. Niwe anyoborera inzira nziza kubw'izina ryiwe. Sinzogira ico ntinya. Naho noca mu mwonga w'umwijima, kuko ari kumwe nanje, kuko inyobozo yawe impumuriza. Umukama niwe mwungere wanje ntaco nokena. Untegurira ameza mu maso y'abansi, wansize amavuta ku mutwe, igikombe canje kirasesekaye. Umukama niwe mwungere wanje ntaco nokena. Eka mbere mu bugingo bwanje namana impore n'ubuhigwe. Inzu yanje ni ingoro y'umukama iminsi yose y'ubugingo bwanje. Umukama niwe mwungere wanje ntaco nokena. Igisomwa ca kabiri. Ivyo dusoma mw'ibaruwa umutumwa Paulo yandikiye abaromani. Inshuti zanje, urukundo rw'Imana rurasasagaye mu mitima yacu kubera mutima mweranda twahawe. Igihe twari bantamagara, ubutigu bugeze, niho Kristo yafiriye abanyakabi. Burya umuntu w'intungane biragoye kumupfira. Umuntu w'inda nziza nawe kumbure hari uwo kubahuka kumupfira.
ariko icerekana urukundo Imana idukunda nuko Kristo yadupfiriye tukiri abanyabicumuro. Noneho ko twabaye intungane mu maraso yiwe, n'ubu azorushiriza kudukiza ishavu ry'Imana. Mu gihe twari abansi, ko urupfu rw'umwana w'Imana rwatujurije n'Imana, ubu noneho tumaze kuzura nayo, ubuzima bwiwe buzorushiriza kudukiza. Si ivyo bisa, turishimagiza mu Mana kubw'umukama wacu Yezu Kristu, we yatwuzurije n'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivyo dusoma mu Njiri Nyeranda yanditswe na Luka. Umunsi umwe Yezu yaciriye uyu mugani abigishwa biwe, ati muri mwebwe uwogira intungu 100 agaheza agatakaza imwe, ntiyorekera mu gahinga zimwe 99 zasigara, akaja kurondera imwe yatakara gushika ayitore. Ayitoye araheza akayiterera ku bitugu yigina. Yashika imuhira agahamagara abagenzi n'ababanyi, ati nimuze tunezerwe, natoye ya ntungwa yanje yari yatakaye. Nanje ndabibabariye, umunsi umunyakabi yigaye. No mwijuru hazoba akanyamuneza karuta agategwa n'aberanda 99 atakabi biyagiriza. Twakire kandi dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Bavukanyi bakundwa b'Imana, uyu munsi Ekleziya idutumirira gutangarira ku buryo buhebuje ikinyegezwa c'urukundo rw'Imana. Urukundo rwiyerekanye mu mushaha wasogoswe icumu ku musaraba, ugaheza ugacika isoko ry'urukiza rw'abantu bose iyo bava bakagera, isoko ry'ikigongwe n'uruhoza. Muri uyu mushaha wa Yezu tuhasanga urukundo atari rwa rundi rw'uruhendo ushobora kubwira umuntu ari mu vyago ngo dusangiye umubabaro naho woba utababaye. Rwa rundi rwo kubwira umuntu ngo urigumya mwana wa mama niko bimeze, ukabivuga ku munwa gusa ariko ku mutima ugira uti awa hari ico wobona nawe. Urwo sigo rukundo rwa Kristo. Urukundo rwa Kristo ni rumwe rurondera uwubabaye, rukamuterura, rukamuhoza kandi rukamukiza. Ibi bisomwa bitatu duhejeje gutega yompi biduha kwinjira mu kinyegezwa c'urwo rukundo rw'Imana mu ntambuko canke ishusho zitatu. Ishusho ya mbere ni iy'umwungere yitwararika intama ziwe mu kantu akariko kose. Ishusho ya kabiri ni iy'umukiza yemera gupfa mu kibanza c'umucumuzi yarakwiye gupfa. Ishusho ya gatatu nayo ni iy'umwungere mwiza anezerwa no kugarura intama yari yazimiye. Izo shusho zitatu zigiye hamwe zikatwereka noneho akaranga k'umushaha wa Yezu, umutima woroshe, umutima wakomeretse ariko kandi umutima wuzuye impuhwe kandi udashobora guheba umuntu n'umwe ngo apfe rubi. Tuzirikane rero imwe imwe muri izo shusho uko ari zitatu. Ishusho ya mbere ni iy'umwungere yitwararika intama ziwe. Iyo shusho turayisanga mu gisomwa ca mbere, aho twumvise Imana yonyene ivumera ijambo ry'ihumure iciye ku muhanuzi Ezekiyeli. Iti noneho jewe ubwanje ndigiriye kurondera intama zanje, ndazibungabunge, nzozikuraho hose zashwiragiriye ku munsi w'igipfungu. Mbega none ni kubera iki Imana ishikirije iryo jambo? Hari habaye iki? Twibukanye ko muri ico gihe Abanyisirayeli bari barangajwe batwarwa i Babiloni.
uko kwangazwa no kunyagwa zari inkurikizi z'uburongozi bubi igihugu cagiye kiracamwo, aho abari bajejwe guserukira Imana no kuyihagararira bakora amarorerwa bisubiriza. Urabami bahemukiye isezerano ry'Imana bakongera bagatwaza umukazo nka Robowami, nk'uko dushobora kubisoma mu gitabo ca mbere c'abami. Uri abami basasiye indavi ibigirwamana bakongera bakavyimika nka Akabi, nk'uko tubisoma mu gitabo ca mbere c'abami ibigabane vya 16 gushika ku ca 22. Muribuka ingene uyo mwami yatoteje umuhanuzi Eliya akongera akamwirukako abihanuwe n'umugore wiwe Yezabeli. Uri abasaseredoti b'imburakimazi b'ibisuma nk'abahungu ba Heli, ivyo turabisoma mu gitabo ca mbere ca Samuweli. Uri abahanuzi b'ibinyoma nk'ab'igihe c'umuhanuzi Yeremiya, aho baguma bavuguruza uwo muhanuzi w'Imana babwira abantu ko vyose ari amarame, naho batokwihana Imana iguma ibakingira, atacago na kimwe kizobashikira. Turashobora kubisoma mu gitabo c'umuhanuzi Yeremiya mu kigabane ca 6. Ivyo vyose bavukanyi nta kindi vyari kuvyara atari amakuba n'akaga igihugu caguyemwo, kuko abantu batari bakibona iyo bava n'iyo baja. Mu gihe habuze ubuhanuzi nyabwo, abantu barajarajara bakihebura, umwe wese akibako agakora ivyo yiyumviriye, akaba hatabona neza kazoza kiwe. Ariho hashobora kuvuka imirwi y'ivyihebe n'inkozi z'ikibi zikiyongera. Muri ico gihe ca Yeremiya niho ijuru ryagwa ku Banyisirayeli, Yeruzalemu igaterwa n'ingabo za Nabukodonozori, bagatwarwa uba abaja b'abapagani i Babiloni. Naho nyene i Babiloni abari indongozi z'abandi bari kubaremesha bahavuye batakaza rwose akaranga, bemera kwakira imigenzo y'igipagani, bamaze kwiyambura iteka Imana yari yarabateye ryo kuba igihugu cayo. Bavukanyi, tumaze gutahura ivyo vyose rero, duca dusobanukirwa aya majambo twumvise mu gisomwa ca mbere. Imana niyo nyene ihagurutse ikaza kwiragirira intama zayo kugira ngo izigarure, izitororokanye, izikure iyo zari zarashwiragiriye hose. Muri ico gihe canke muri ivyo bihe vy'igipfungu, abantu batari bakibona iyo bava n'iyo baja. Amajambo Imana yakoresheje arakomeye cane kandi n'amajambo y'inkoramutima. Nzozishwabura ndazikure mu ntara zahoramwo, nzozikoranya ndazikure mu mahanga, ndazigarukana imuhira, nzoziragira ku misozi ya Isirayeli. Ni jewe ubwanje nzoragira intama zanje, ni jewe nzozicura. Nzorondera iyatakaye, ngarura iyazimiye, nzosomora iyakomeretse, mvure iyirwaye. Ngiyo imigabo n'imigambi y'Imana ku gihugu cayo Isirayeli. Ngiyo imigabo n'imigambi y'Imana ku gihugu cayo ca Ekleziya. Ngiyo imigabo n'imigambi y'Imana kubo yaremye bose. Bavukanyi, Imana niyo yonyene yo kudutabara, ikaza kutwiragirira, kuko ivyo twumvise vyose vyashikiye Abanyisirayeli n'uyu munsi birahari. Abami batwara igihugu batitaye ku mategeko y'Imana barahari kandi na benshi. Abami batwaza umukazo n'iterabwoba rya Jyogora duhure barahari. Abami bitayeho inyungu zabo bwite batitaye kucoteza imbere abo bashinzwe barahari. Abami bagira urwaruka ibikoresho vy'inyungu zabo bakabica mu mitwe ku buryo bataba bagishobora kwiyumvira kazoza kabo keza, bagakwegera abana mu ntambara zitagira umutwe n'amaguru. Abo bami barahari. Ivyo vyose rero Imana yaraganiye Abanyisirayeli, nivyo natwe ituraganiye, kuko turi igihugu cayo kandi ntabwiteze kuturekera mu buyobe.
ivyo yaraganye yarabiranguye mu kuturungikira umwana wayo w'ikinege Yezu Kristo. Mu mushaha wiwe wasogoswe niho harangukiye rwose rya sezerano ry'ukwigura intama ziwe ngo azihe ubuzima bwuzuye. Yaritanze ngo dukire, kandi abandanya kwitanga ubutiziganya, ntaho yigera dutererana. Ibihanamiye ubuzima bwacu biba bimuhanamiye, ibitubabaza biba bimubabaje, ibiduhama biba bimuhama, ababarana natwe. Ivyo tuvyumve tuvyiteho bavukanyi. Nta na kimwe gisinzikaza ubuzima bwa kiremwa muntu ngo kireke gukora ku mutima wa Yezu. Noneho biranatahuritse, nta muvyeyi w'umutima yoryama ngo asinzira ataco yinona umwana wiwe ari mu makuba. None rero umushaha wa Yezu wamuriko urasogotwa buri munota, buri musogonda, kuko buri munota, buri musogonda haba hari abariko baricwa, abicwa n'intambara, abicwa n'amarozi, ayo masumu twirirwa turashira mu vy'abantu bafungura, abicwa n'ingwara kubera urwangara rw'abari gutabara canke gutabariza abarwaye, abicwa na za ntwaro mbi twavuga hejuru. Umushaha wa Yezu wamuriko urasogotwa kubera abarenganywa bagapfungirwa ubusa ataco bacumuye, canke abahera mu mabohero kandi bararangije ibihano baciriwe. Umushaha wa Yezu wamuriko urasogotwa kubw'akarenganyo kagirirwa abana biwe banyagwa utwabo kubera babuze ubutungane. Igihe cose abantu bahagarikwa nk'ibikoko vyo mw'ishamba, bakanyuruzwa, bakaburirwa irengero, bwaca bagatorwa ibiziga mu nzuzi no mu mashamba, ivyo ntivyoreka gukomeretsa umushaha wa Yezu. Igihe cose abantu babeshera abandi, bakabambika ibara kugira ngo ntibasubire kuronka aho baca, igihe cose abantu bankana urunuka, igihe cose abantu bareka kurekuriranira kandi vyitwa ngo n'aba Kristu, ivyo vyose bisogota umushaha mweranda wa Yezu. Imitwaro yacu niyo mitwaro ya Yezu, ibituremereye nawe biramuremera. Nico gituma yama turi hafi ngo adutabare, nico gituma yitambitse akemera kuja mu kibanza cacu, akemera gupfa kugira ngo twebwe turonke ubuzima. Niyo shusho ya kabiri, ishusho y'umukiza yemera gupfa mu kibanza c'umucumuzi. Kukaba nkako Pawulo mweranda yarabivuze ati ingero y'igicumuro n'urupfu. Nta yindi mpembo umucumuzi yarakwiye atari urupfu. Nkako twese ko turabacumuzi, mu guhitamwo igicumuro twari twahisemwo urupfu. Ariko Yezu umucunguzi wacu ati sigaho ntirikabe, reka mpfe mu kibanza c'abacumuzi kugira ngo ndabarokore. Gutyo yemera kubambwa mu kibanza cacu. Muri uko kubambwa niho habonetse intsinzi ku rupfu. Warupfuwe, ubumara bwawe buri hehe? Mw'ibaruwa rya mbere Pawulo yandikiye Abanyekorinti ikigabane ca 15 niho dusanga ayo majambo. Urukundo rwiwe aho rudutangariza nuko gupfira abamubabaje, abamubamvye kandi n'ubu babandanya kumubamba nk'uko twariko turabizirikana. Wakomeza kudukunda no kuducungura, natwe tukaguma tumubabaza mu guhitamwo kwigumira mu buzima bw'igicumuro. Pawulo mweranda yagize ati igihe twari bantamagara, ubutigu bugeze niho Kristo yapfiriye abanyakabi. Icerekana urukundo Imana idukunda nuko Kristo yadupfiriye tukiri abanyabicumuro. Ivyo yabikoze bavukanyi kugira ngo aturinde urubanza rudutsinda. Amaraso yasheshe yarayo kugira ngo twuhakirwe akabi, duheze twambikwe izera nitwagera mu rubanza. Iryo teka ryo kwambikwa izera arironderera zina muntu wese, kuko umwe wese arafise ikibanza mu mutima w'Imana.
nico gituma duhamagariwe kuva mu buyobe, tuvavanure n'ubuzima bw'igicumuro, ntitwiteshe ayo mahirwe mu gihe bigishoboka. Mvuze nti mu gihe bigishoboka, kuko nitwava muri ubu buzima bwo kw'isi, intahe y'Imana ntizoreka kutwokera tukishura ivyo twakoze. Ubu ni igihe co guhitamwo kumva ijwi ry'umwungere yama yaje kuturondera, tukamwitaba, tukamukurikira. Baca umugani mu Kirundi bati iyanka kuzimira irabira. Iyo yabiye umwungere arayumva, akayitora, akayitabara. Natwe nitwahitamwo guhunga uwuje atugana ngo adukize, ntituzoreka gupfa. Yamara nitwareka akatuzimurura, tuzoba tumuteye akanyamuneza katavugwa. Ni nayo shusho igira gatatu. Ishusho y'umwungere mwiza anezerwa no kugarura mu ruhongore intama yazimiye. Bavukanye, uyu mugani Yezu yaciriye abigishwa biwe uratwereka akaranga k'umushaha wa Yezu, ko kudashobora kwihanganira ububabare bushobora guterwa n'umutima utakaye naho woba umwe rudende. Umuntu wese imbere y'Imana afise iteka ryihariye, nta na rimwe Imana yigera imparura mu kivunga ngo inyitiranye n'abandi. Uyu munsi kw'isi bavuga ko haharurwa abantu baba imiliyaridi 8.23. Abo bantu ni benshi, ariko muvyumve mubitegere, naho abo bose boba beranda bakaba intungane, Imana ntishobora kumva na rimwe ko umutima wayo utekanye mu gihe hoba hakiri umucumuzi umwe rudende ageramiwe n'urupfu kubw'ubuzima bw'igicumuro yahisemwo. Umuntu Imana ntiyamuremeye gupfa, ahubwo yamuremeye ubuzima. Nta n'umwe Imana yaremeye umuriro udahera, ariko twese twaremewe ubuhirwe bw'ijuru. Nico gituma haba akanyamuneza katavurwa igihe cose Yezu umwungere mwiza ashoboye kugarukana mu ruhongore umucumuzi wese yigaye. Nimuze tunezerwe, natoye ya ntungwa yanje yari yatakaye. Ntawuzi umwanya vyamutwaye mu kurondera iyo ntama, ntawuzi icuya yabize uko kingana, ntawuzi imisozi n'imitumba yaduze, ntawuzi amashamba ashobora kuba yararayemwo kugira ngo yumve yuko hari akajwi yokumva k'iyo ntama yazimiye. Ariko amaze kuyitora ubwo buruhe bwose arabwibagirwa, agatumira bose kuza gusangira nawe akanyamuneza kuko iyo ntama yabonetse. Nuko Imana imeze, nuko umushaha wa Yezu umeze. None gabavukanye, ivyo vyose vyotwigisha iki kuri uyu munsi? Icambere, iyo ntama yatakaye iruhishije Yezu umwungere mwiza, kumbura uyu munsi ni jewe. Kubera iki nokwemera kubandanya ndusha Yezu akaguma anyiruka kubudahengeshanya? Uyu munsi anyiruka inyuma ngo ankure mu murwi w'ababeshi, w'abagateranya, w'abavuga insaku, w'abacokoranyi, nkaca mpungira mu murwi w'imborerwa n'abasambanyi. Yankurayo nkahungira mu kagwi k'ibisuma n'abambuzi. Yankurayo nkahungira mu mugwi w'abacira imanza abandi. Yankurayo nkacika umuzira rumenyetso. Tuzorusha umutima wa Yezu gushika ryari? Umwe wese ahari aho yicaye yibaze ati nzorusha Yezu gushika ryari? Yezu azonyiruka inyuma kugira ngo ampe ubuzima bwiwe gushika ryari? Ubugira kabiri, mbega ni n'abandi mu ruhongore, ubwo turasangiye umutima na Yezu? Ubwo ndahangayitse kubw'abakiri mu buyobe bw'igicumuro nk'uko Yezu ahangayitse? None ndiko nkora iki kugira ngo mfashe Yezu kugarukana intama zazimiye? Ubwo sindi mu bavuga ngo birabasha, baragomba bagwe mu muriro, nibo bawikwegeye, kumwe baca imigani mu Kirundi ngo uwutema urwiwe bamutiza umuhoro, kandi ngo uwo rukarisha rwomumwa.
Bavukanyi, Yezu nadufasha duha inema yo guhinduka, tugira umutima usa n'uwiwe, twame dufasha abandi guhinduka, kandi twamana akanyamuneza ko kubona ko abandi barokotse. Umukama nabazigame mu rukundo rwiwe, kandi abahezagire, mugire umunsi mukuru mwiza w'umushaha mweranda wa Yezu.